uyu munsi mukuru we wo guhinduka k'umukama wacu Yezu Kristo uraduhishurira ibanga rikomeye ryihishije mu mwana w'Imana. Uyu munsi mukuru katwereka n'ingene iryo banga ryihishije rishobora kugaragara. Yezu Kristo yabana n'abigishwa biwe kandi bakamubona ko ari umuntu asanzwe nkabo, uretse ko hagera igihe akabayobera. Kandi umuntu murashobora kubana ukabona ko ari umuntu asanzwe nkawe, mugabo hakagera igihe akakuyobera. Ibyo sinigwa ndabiteba ko mwebwe mubana iminsi yose mukararana, murabizi kunsumvya ingene umuntu mubana kuva mukireshanya mukubaka mukabana, hagera igihe akakuyobera, ntibishoboka. Kandi Yezu nawe byarashika abigishwa biwe akabayobera, ati none we ni wa wundi, gushika naho bazibaza ati mbega wowe ninde, kumuyaga n'ikiyaga bimugamburukira, uyowe ninde, uyowe ninde. Mumenye ko ibi bintu bivuga kuri Yezu Kristo. Petero aratubwiye ikintu gikomeye, ati ntimwiyumvire yuko ibyo tubigisha ari imigani yarementanijwe n'abantu b'incabwenge. Si imigani yemejwe n'ibintu by'incabwenge. Turiko turabigisha iby'amazi y'umukama wacu Yezu Kristo, ntitwakoresheje amigani yarementanijwe n'abantu b'incabwenge, abahinga mu kurementanya ibintu. Ati habanama twebwe nyene twariboneye inganje n'ubunazwa bwiwe kuri wa musozi, hamwe yahinduka imbere yacu, ijwi rya data rikamuvugirako ngo uyu n'umwana wanje nkunda cyane. Iryo jwi twararyumvise. Petero agomba kubwira abo yandikira ati ntimwiyumvire ngo ibyo tubigisha byerekeye amazi y'umukama nirementanya. Twebwe nyene twariboneye inganje yiwe kuri wa musozi, twebwe nyene twariyumviye iryo jwi. Aho hantu ibyo bintu byabereye ku bantu bataraja muri Israeli, mugabo utarajayo ntiyihebure, azojayo. Utazojayo kiri kwisi azojayo amaze kuva ku isi. Ibyo nta ngorane, kumaze kuva ku isi uja aho ushaka hose. Urabwira Yezu uti njana aho ushaka, Yezu azokujana. Ushaka kugenda kiri ku isi mu mwaka uza mu kw'icenda araza tujana. Utazojayo nawe arindire gatowe, umunsi umwe Yezu azomujanayo. Petero ahantu ibyo bintu byabereye kuri uwo musozi, uhashitse uca utegera ibi bariko baravuga ngo Yezu yiheranya abigishwa biwe baduga ku musozi muremure. Niwo musozi muremure gusumba iyindi misozi yose ya Israeli. Niwo ukuyemwo mu ntara ya ruguru hariya muri Libani, muri hafi ya Libani ahari gabaho Israeli yahigaruriye atari wayo mu bisanzwe hari muri Siriya, ariko ufashe Israeli yose uko ingana, uyo niwo musozi muremure Israeli ifise, niyo yabaduganye. N'ubu rero baciye bahubaka guhera mu kinjana ca gatatu, barahubatse ibimenyetso ubu hari isengero, mugabo hagiye harasifturwa amasengero menshi. Hari n'ibishapo rero vya Petero na Yohani na Yakobo, hakaba n'ibimenyetso vya Musa na Eliya. Nukuvuga ibyo ivy'amazi y'umukama, bavuze ko Imana yigize umuntu ikabana natwe, nkuko Petero yavuga, sirementanya n'ibintu vyabaye, c'est de l'histoire. Petero rero agomba kuvuga ati ibi tubigisha by'amazi y'umukama, ko umukama yaje iwacu kandi azogaruka, sirementanya, simigani, n'ibintu twebwe nyene twiboneye, c'est de l'histoire. Kandi kigubwira ibintu ko ari by'ukuri nuko biririye ari histoire, birafise ifatiro, birashobora gutohozwa no guhinyuzwa. Petero rero nivyo abwira abakristo, twebwe nyene twariboneye inganje kuri wa musozi, ijwi ry'Imana twebwe nyene twaragiyumvire kuri uwo musozi, aho Imana yavuga iti uyu ni umwana wanje nkunda cyane. Twaragiyumviye iryo jwi. Voilà, ibanga rero rikomeye ryatuma Yezu abayobera ni ubumana bwiwe bwari bwihishije hirya y'ubumuntu, canke kumbure munsi y'ubwo bumuntu, canke muri ubwo bumuntu nyene. Yezu ni umuntu yuzuye, mugabo akagira muri wibanga rindi ry'uko ari Imana. Yamanye n'Imana mbere hose, kandi nawe yari Imana, byose byaremwe nawe, kandi nta na kimwe cyaremwe kitaremwe nawe. Iryo banga rirahishijwe muri ubwo bumuntu. Kuri uyo musozi rero ryaragaragaye Musa
na Eliya baraza kuganira nawe ngo baganire ivyerekeye urugendo yagiragire Yerusalemu. Musa ntimweze ngo baje kubwira Yezu ibyo azokora, oya baje kumushimira ko agira batera iteka, yerekane ko batabaye abahanuzi b'ibinyoma, ko ibyo bavuze ari by'ukuri. Musa na Eliya bahagaranye nabo bavugana iby'urugendo agiragire. Musa na Eliya mu by'ukuri bateza gushimira Yezu, kuko iyo umuntu aje kwemeza ibyo wavuze abaguteye iteka. Musa na Eliya ngo bavugana ibyerekeye urwo rugendo, sibo babimubwira kuko niwe nico cyamuzanye, arabizi neza, ahubwo baje kumushimira. Arabateye iteka, agira garagaze ko arabahanuzi b'ukuri, kw'ibyo babuye ari iby'ukuri mu kurya Yerusalemu kubirangura. Ariko aho nagomba gushimikira uyu munsi, numva nashaka gutumira umwe wese muri twebwe ngo azirikane n'iri banga ryihishije mu mwana w'Imana ryagaragaye kuri uwo musozi. Yezu Kristu n'umuntu, mugabo muri we harimo ibanga ry'Imana. Uku gukayangana mu maso n'ivyambagwa bigahinduka umwakaka w'Imana ugasayanganira kuri we, nuko ibiri imbere vyari bihishije yashatse guhisha mu kwigira umuntu vyaserutse. Ico gihe niho abigishwa batangura gutegera badakekeranya ko wa wundi bagira ngo ni umuntu gusa atari umuntu gusa. Kuva ico gihe Luka tubwira ko bacirewe bafata inzira ije Yerusalemu kugira ngo naho bazomubona ku musaraba bagume bazi yuko naho bamufashe bakamubamba ku musaraba hariho ibanga rikomeye riri muri we. None weho iri banga ntaryo dufise ryihishije muri twebwe? Ubwo nta banga ririho ryihishije muri wewe? Yohana ati, bene wacu nimwitegeze ingene Imana yadukunze, kuko yashatse ko tuba abana bayo, mbere turibo by'ukuri. Bene wacu kuva ubu turi abana b'Imana, ariko ico tuzoba ubu ntikiramenyekana. Ico tuzi ni kimwe, nuko umunsi azoseruka, umunsi Kristo azoseruka, tuzosa nawe kuko tuzomubona nk'uko ari. Uyo munsi niho rero ibanga ryihishije muri twebwe rizoseruka. Kuva ubu turi abana b'Imana, ariko ico tuzoba ntikiraseruka ngo camuze. Kizokwamuza ryari? Umunsi azoseruka niho rero kizogaragara, kuko ngo tuzomubona nk'uko ari, umwakaka wiwe ugaca userura ibyari byihishe muri twebwe. Muvukanye, muri wewe hariho ibanga rihishije ritaramenyekana. Uwukubona akubona ubw'inyuma, akabona ibintu ukora, bimwe ni byiza, ibindi ni byiza buhoro buhoro. Hariyo byiza ukora, ibindi nabyo ni byiza buhoro buhoro. Ariko muri wewe hariho ikintu Imana yashizemwo, hariho ibanga ryihishije muri wewe. Umunsi uri izina rizoseruka. Akenshi abantu nk'iyo bubakanye ntibakunda kubona bene ibyo byiza bihishije mu wundi, mugabo haragera umunsi bakabibona. Abubakanye naho bama baratongana, iyo umwe agize Imana akava iruhande y'uwundi akigira akamusiga, muhora numviritsa uwo bahora babana ingene avuga ngo uyu mugenzi wanje rero agiye, uyu mugenzi wanje ahandi yahora agira ngo urupfu ruraha, uyu mugenzi wanje rero agiye, agatangura akavuga kandi ibyo avuga byose ugasanga nibyo, ati urazi ko ari ibyo byose yarabifise, mugabo ntitwahora tubibona ugasanga nibyo. Tereka bwa bundi yemwe nibyo wambaye kireze ntabona ko cera, mugabo kimuvuyeko yego agatangura akavuga, jewe igihe namuresha cyangwa igihe yandesha ibintu byari bimeze uku nari maze kubona ibi n'ibi, tumaze kubana amaze kumbera umugenzi, hari ibi n'ibi, ibibondo byacu tumaze kuronka ibibondo, ibintu byagenze uku akavuga kandi ugasanga nibyo. Mugabo bakibana hari aho usanga atabibona, agaca atangura kubona ibanga ryari ryihishije muri uyo mugenzi wiwe, ariko igihe bakiri kumwe ugasanga ntiyabibona. Muri wewe, muri jewe hariho ibanga rihishije, kandi
kandi iryo banga ni ka gashusho k'Imana yandemanye, ni za ngabirano z'Imana yanshizemwo, ni rya teka ry'Imana yanyambitse. Ubuntu bwanje no kuvuga intege nke zanje, ibyo nkora bimwe bimwe bidatumbereye bitagororotse kubera intege nke, ituma abantu bica bibahisha ibyo byiza n'iryo banga. Nico gituma uyu munsi mukuru wo kwihindura kwa Yezu ubwirizwa gukabura ubwenge bwacu, tukamenya ko inyuma y'umubiri w'umuntu tubona, y'intege nke n'amagara make y'umuntu tubona, hariho ibanga rikomeye ryihishije tuzohishurirwa umunsi urizina. Kandi rero ivyo umugenzi avugira ku mugenzi wiwe ari mu isandugu biracyari bito, kuko hariho umunsi tuzohura n'umukama, aho naho ca tubona neza, kuko ubu tukiri ku isi burya hari ibintu bituza kubona, des blessures, aho twakomeretse, aho twashegeshwe biratuza kubona. Nico gituma iryo banga ry'Imana riri muri twebwe, umunsi wo guseruka by'ukuri ari uwo munsi tuzobona umukama nk'uko ari. Mugabo mu gihe tukiri ku isi, iryo banga ryije muri twebwe rirashobora kuguma riboneka gusumba. Byogenda gute kugira ngo iryo banga, ibyo byiza biri muri jewe, biri muri wewe, birushizeho guseruka? Byogenda gute? Wokora iki? Iyi nkuru nziza y'uno munsi irabitwereka. Yezu ibi byamubayeko ariko arasenga. Mu gihe ariko arasenga niho yahinduka. Nawe uko ukunda gusenga niko uhinduka, kuko ngusaba umwiza mugasa. Ko ngize Imana tukayivuga hakiri kare, ndabasabye n'umwe wese uno munsi azi kwiraba mu kirori. Nimwaje muri sieste wiraba mu kirori, rabe ingenusa urabe ingenusa, nubwo byari kuba byeze utangure ejo. Iyo utangure ejo, kuko ejo hari habaje bamenga bavuye ku mpanda, urabe ingene usa. Yego, hanyuma ufise smartphone ndamusekuye yugurure yifotore mugabo cyazimya, ntihagire ibindi araba, wifotore gusa ucuzimye. Kuwa gatandatu ku mugoroba uzusubira urabe, kuwa gatandatu uzusubira urabe, ntuzobusa nk'uko usuye umunsi. Ibyo ni iby'ukuri, uko usuye umunsi kuwa gatandatu sikuzobusa. Kubera iki? Usaba umwiza mugasa. Ngo mu gihe Yezu yariko arasenga niho yahinduka mu maso. Mwebwe namwe ngaha icabazanye, icyatumye umukama bazana ngaha nico, agomba ko muhinduka mu maso. Uwasa n'uvuye ku mpanda agire mu maso hakeye. Mugabo mu maso uko hasa niko mutima haba hasa. Uko umuntu aba mwiza ku mutima niko aba mwiza mu maso, niko agira ijisho ryiza. L'œil est le miroir de l'âme, disent les Français. Iri banga rero ryihishije muri wewe rirashobora kugenda riraseruka ku munsi bifatiye ku kugene wewe wihweza ufise umwaka kugukayanganirako ngo ico turi ntikiramenyekana, ariko kizoseruka umunsi azoseruka tukamubona nk'uko ari. Uko uguma umwihweza niko nawe usa uhinduka mu maso. Nuko Martin Robin cengeza ngaho muce mbonanya kuzirikana. Martin Robin Yezu yatumye gutanguza amafoyer, nuwavuga ngo l'âme devient belle en se nourrissant de la beauté, elle devient bonne en s'abreuvant à la bonté. Atangura avuga ngo regardons Dieu, regardons-le souvent, regardons-le longuement. L'âme devient belle en se nourrissant de la beauté et devient bonne en s'abreuvant à la bonté. Twihweze Imana, tuyihweze kenshi, tuyihweze igihe kirekire, kuko umutima ugirwa intore no gufungura ubutore, ugirwa mwiza no kunywa ku bwiza. Twihweze Imana, tuyihweze kenshi, tuyihweze igihe kirekire, kuko umutima ugirwa intore no gufungura ubutore, ugirwa mwiza no kunywa ku bwiza. Muri iyi ndwi mwaje kwihweza ubutore, gufungura ubutore bwa Yezu, mwaje kunywa ku bwiza bwiwe. Uko mubigira niko namwe umutima wanyu uhinduka, kuko usaba umwiza mugasa.
kuva ubu rero uyu munsi mukuru wo guhinduka kwa Yezu natwe turashobora kuwubamo duhinduka gushika umunsi tuzokwakaka umunsi umukama yaserutse tukamubona imbona nkubone. ariko kuva ubu turaguma dutera intambwe mu guhinduka na twebwe nyene. Urakaza mukama Yesu.